wasanze ari bo bahari oya gwe kandi naheruka hari abaporo none buhara abadede gusa mugari bon reka dushirire nkoreye byinshi nk'icahe nabyara ku buntu nkabuza abana ku buntu urumva sinoshobora kuyihemukira ushobora guhembwa Saint David oya aha mwijenda ubona tuzoronka amajwi angana gute menshi cyane yose jana kwijana wa mugambi umwe wo kororera mu amase menshi urya mugambi ni mwiza cyane turonka amase menshi cyane hari abantu bavuze bati ngo urumva ngo ngaha mwijenda ngo byasaba ngo inkango zituruke ubita mu mihanura amase amata byose ni sawa so bero ndabwiye ati jewe ndi mwijenda iwacu aha ni muhira kuko murabizeza yuko n'umugore wanje avuka ngaha nyene mwijenda nyiri cyubahiro rero ngaha abantu benshi baramurindiriye mugamba nkuko mubona mwijenda abantu ni benshi bari kuva mu mingo itandukanye baje gushigikira umugambwe wa Saint David ndakwibutsa yuko icivuga ari tsinda 2025 tsinda 2025 Saint David igikumuni ku nkone bakunzi ba Simbizwa Semavumba uno musiko mubibona ndahantu bita mwijenda nabamenyesha yuko aha uko mubibona ahandi ndi mwijenda aha rero ndi uno munsi niho imyamamazo iza kubera nyene cyubahiro umukuru w'igihugu no munsi aza kuba ari mwijenda musawa bose twoyaga gato mwana wacu tuyaga gato musaga bose meze neza fresh uronga hanyene mwijenda yego bakwita gute Blaze bimeze gute none safi kweli ugiye kumva imigambi yego ngiye gutora agapira ni cyaye kintu wishimira mugambwe Saint David imaze kubakorera ngaha mwijenda basha ni byinshi kweli turayishima nk'iki byinshi ikintu cyo tumuvuga uti jewe urukumu rwanje nzorushira kuri nimero imwe n'icyahe yuko twibereho neza amahoro menshi yego aha mubanye gute ndameshe ko genda umukwe w'abanyegenda twibasha neza murabiko ndumukwe w'abanyegenda yego nkaba umukwe je ngaha numukwe w'abanye tugaye tuyaga hariya rero ngaha rero aha ndi mwijenda urumva yuko uyu muvandimwe avuga yuko mwibaniye ahandi baza nta ngwane mufitaniye ngaha nimwe oya amajwi ngaha ni kashi asha meshi aha bose baritegure gutora Saint David asha meshi narababwiye yuko ngaha mwijenda amajwi we musumeno kada kuyagisha gato ngande wanyu uno musona na musumeno ngaho turi kumwe emwe turi kumwe nugushirira avuga mukaduka twagiye mwijenda iwacu hari abaporona gusa hako yabo bose barishikanye ubu rero bose mama ni sawa namahoro meze neza yego nawe urukumu ni kuri nimero imwe yego cyane kuba ikintu uzoto utegerezwa uvuga ati jewe urukumu ni hajya nyene ni cyaki Saint David yagukoreye uvuga ati urukumu ntegeza kurusha kuri nimero imwe nkoreye byinshi nk'icahe nabyara ku buntu nkabuza abana ku buntu urumva sinoshobora kuyihemukira ushobora guhembwa Saint David oya aha mwijenda ubona tuzoronka amajwi angana gute menshi cyane yose jana kwijana mutamani sawa umeze neza kamuze neza cyane ramba rero ngandi kumwe n'abatama banje bo ngaha mwijenda muzehe impamvu nyamukuru izotuma urukumu ruja kuri nimero imwe n'ugwahe tumeze neza cyane batwiza kurima neza kijambere baduha imbuto abana biga ku buntu abavyeyi bavyara ku buntu hahindutse ibintu vyinshi amashuri amabarabara byose birateye imbere neza aho hambere Saint David itaraziga mwijenda bya bimeze gute oya siko byari bimeze ibintu byarateye imbere nkore ni byarateye imbere byari bimeze byari buke kandi byari ibintu bisanzwe biteye imbere gose ubiteye imbere gose ndagushimire cyane wumva ubu murarima ntimworora gusa turarima kandi imeze neza ntanzara iri mu nda uwo muntu yobura gushimirwa gutega ntuzi wa mugambi umwe wo kororera
uduha amase menshi urya mugambi ni mwiza cyane turonka amase menshi cyane. Hari abantu bavuze bati ngo urumva ngo ngaha mwijenda ngo byasaba ngo inka ngo zituruke ubita mu mihanura amase amata byose ni sawa kwitaba. So bero ndabwiye ati jewe ndi mwijenda iwacu aha ni muhira kuko murabizi neza yuko n'umugore wanje avuka ngaha nyene mwijenda. Andi kwikanisa uno munsi amateka araza kwandikwa ngaha, amateka araza kwandikwa ngaha. Murabona neza yuko ndiko ndayaga n'abatama. Alu yes wumvise gute? Nukuri ni sawa nugushirira n'ubugesera bukaduka Namashako cyanje nto ya cyakigakire ategeza guca kukibwa. So reka rero kwanza mbaze meze kwanza gufata karere neza mugabo waro waruka mugenda ryari shano kuri kera nje kuri anterema ya grammaire waruzi yuko abatama bo ngaha waruvuze ngo hari abaporona wasanze ari bo bahari oya gwe kandi naheruka hari abaporona none bo hari abadede gusa mugari bon reka dushirire urumva yego hari ryari gatumuze ari kera ryari byari bimeze gute ivyo bintu byari kera uye baramaze kumva imigambi ya leta kandi nta utoshigikira umugambwe CNDD-FDD yego wadukoye ko ibintu byinshi twebwe kera iyi commune ni commune Mugongomanga unaho ikaba ari komine Gwibaga komine mu Gwibaga amoko abanye gute ngaha amoko abanye neza cyane abahutu abatutsi ndetse n'abatwa tubanye neza none urabibona ntavyo kwinubana ntavyo kwinubana tubanye neza cyane nukuri ko Imana uburyo rero uno mwaka no matora azotangaza abantu benshi surtout ngaha mwijenda ndatangaye kabisa mbonye abatama abakecuru bose bapanze kabisa bavuga bati urukumu ni kuri nimero imwe nta handi oya ibana batama no kukimana bahagaze neza cyane mutama ni sawa meze neza komera ramba mutama ni sawa uja kumva imigambi urukumu uzorushira kuri nimero imwe yego impamvu uzotora nimero imwe niza mutama unoze kuri yankona uronga nyene mwijenda uronga hanyene Gwibaga ahanyene zone mugongo aho ni ujuva safi sana urukumu kuri nimero imwe ujone ni sawa amahoro cyane meze neza yego usanzwe ukora iki jewe nsanzwe nkora mu ikomine ya Gwibaga yahora yitwa Mugongomanga yego none ubu gipanze gute ubu gipanze neza none nkuko mubibona ngaha turiko turiteguye twakiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ariko intumbere nayo inimero nayo si yindi nyene icubahiro aje kugira yigishe na babandi novuga neza yuko bumva ko hari ivyo badatahura nyene icubahiro rero ngaha abantu benshi baramurindire mugamba nkuko mubibona mwijenda abantu ni benshi bariko bava mu mihingo itandukanye baje gushigikira umugambwe wa CNDD-FDD ndakwibutsa yuko icivuga ari tsinda 2025 tsinda 2025 CNDD-FDD igikumu ni ku nkone mbere y'inkone ni nimero urazi ikintu kimwe je narababwiye igihe tumanuka sinabwiye ko amazu yose bayanyemereye barayaguhaye kandi wewe warongoye mwijenda warongoye mwijenda bambwiye ati nukuri wewe ko wadukwereye ko umwana wacu utamucikije nkuko abandi babigenza mwebwe abasane ni amajwi yose tuyahaye CNDD-FDD kandi umunyejero umaze kumuvyara kimbonera kure zibiri ibiswi ubu ni ibiswi by'inkona by'inkona ibonye vyambise nabonye bavyambise hajya n'umugore abayambwiye ati abana bacu beza bambike base neza base ibiswi je umuryango wanje ndumunyoni urabizi ndabibutse yuko bavukiye muri wa mugambi wa nyine cyo mukuru w'igihugu wo kuvuga ku buntu no kwiga ku buntu ibyana byanje byavutse kwa gusa yego ivyara vyawe
ivyana vyawe vyavutse ku buntu ntitwigera tunanirwa ivyana vya Simbizi vyawe n'umunyegenda abivyara kwa gusa bizokwiga ku buntu bice bija gushirira mu myaka 10 bice bishirira baba mbona mwenyeje bese yake yuko none yishikanye B5 atwara abagerere yaraje igikumu kuri nimero 1 my brother B5 Espoir saluto my brother na warishikanye kera namoye kwera namoye kirazira gutera abantu badatsinda tora abantu bafite barakorotse muzorabo so bakunzi basimbizo Semavumba aha rero nkuko mubibona ndi ku iparuwasi aha ndi ku iparuwasi uwiza arayizi amajwi twaje kubemeza twaje mubone nabemereye kubabera icabona cinsinzi icabona ku nsinzi ya Sende David uno mwaka niyo mwaka hazobaho score itigeze ibaho kuva amatora abaho ndibaza ku isi nzima urinze ubona amajwi agomba yegeranywe ngaha mwije bene wacu ndi mwijenda niho ndi amajwi agomba yegeranywe ngaha mwijenda jena bemereye kuzabera icyabana mama ni sawa meze neza sasa boss umeze neza safi kabisa wabonye mwijenda yego kabisa wabonye mwijenda harakanye waruzi yuko amajwi yose agomba akuma kumwe babyita gukuma yes kabisa amajwi aha turi bahita mwijenda twaje kugira iki kubashiririza namwe narababwiye ati natwadujwi abiwanyu bari barababikiye yose tuje kuyakuma Simbizi no mwaka muzobona abantu ingene bakomboroza amajwi uno mwaka hari ubuhinga tuzosaba nacu nzobabwira mu nyuma ico nabemereye gusa nukubabera icyabona mu mwanya ndaza kubereka ingene ibintu biriko biragenda imigambi yange n'icubahiro mukuru w'igihugu ndaza kwibashikiriza mbandanye mukurikirana runo rubuga rwa Simbizi wa Semavumba hama jewe nkuko nabemereye kubabera icyabona nuko mubona ubu turi mu gatondo turi saa 12:04 nazindukiye ngaha kugira ndababera icyabona byingene amateka agomba yandikwe ngaha jewe ndabakunda cyane.